Hello, ni Juifu. Uyu munsi tugiye kuganira ingene buri mugabo wese yoshobora gufata umugore wiwe muri ino minsi, kubera ko uko iminsi igenda niko ibintu bigenda bihindagurika, ugasanga abantu turaciyumvisha yuko abakobwa canke abagore bakimeze nka kera, ariko kwizi generation za TikTok canke izi generation z'ama WhatsApp n'ibindi, abantu canke abakobwa bagenda bahindagurika kuko nibo bantu ba mbere bamenya kujana n'ibije. Rero nk'umuntu w'umugabo hari ikintu ukwiriye kumenya mu buzima bwawe, ingene ushobora gufata umugore wawe muri ino minsi. Nutamenya ibi bintu, agasore kicariye ahantu kazomusimbana canke uwundi mugabo azomusimbana, kubera ko wewe ukiri muri antikite canke wewe ugifise ibintu utaramenya canke ibintu udafise ko amakuru. Iki kiganiro kiraba abantu b'abagabo canke naho uri umugore ugashaka kucumviriza, mugabo ahanini iki kiganiro kiraba abantu b'abagabo. Ikintu ca mbere ukeneye kumenya nk'umuntu w'umugabo, menya yuko abagore bubu badatinya gukora divorce. Iki kintu uzogishire mu mutwe, iki kintu uzokizirikane, kubera ko kera umugore yagize mariage canke yagiye ku mugabo vyari bigoye yuko agira divorce canke asubira muhira, kuko asubiye muhira bashika mubaza impamvu asubiye muhira. Ariko iyi generation tugezemo canke ibi bihe tugezemo, biroroshe yuko yahukana hagutumbera muhiri wabo, nawe akaja kwipangira nk'abandi bose, ugasanga nawe yagiye kugira urugo rwiwe. Iki kintu nimba uri umuntu w'umugabo, ivyo uzokora vyose ugishire mu mutwe, umenye yuko abagore bubu batagitinya kwahukana, kubera akavuga ati nta jewe ubuzima nobushobora. Rero aha niho umuntu akwiye gucungira cane, naho umuntu akwiye kumenya yuko ibintu bitakimeze nka kera. Ibi rero bizotuma wowe umugabo umenye yuko iki kintu gishobora kuba, bigatuma ingene ushobora kumenya ingene ufata umugore wawe. Kera umugabo yarataha muhira akavuga ijambo rikijana, ariko uno munsi menya ko umugore wawe ingene uzomufata ukwiye kwicara mukaganira, kuko ni washika ugakankama kabiri gatatu ukamubwira ukamutegeka, azobishira mu mutwe, hanyuma incuro igira kane incuro ya gatanu avuga ati no, jewe sinaje kuba umutumwa, jewe sinaje kuba umucakara w'umuntu, ndamuhevye turahukanye, nanje ndagiye kwipangira ubuzima no bushobora. Kera wasanga abagore ari abantu bo muhira, kera wasanga abagore ari abantu baguma mu rugo bataja muri business cyane, ariko no munsi bayijamwe. Bisigura ngo wewe umuntu w'umugabo ntaco ufise wo mukangisha ko aravuga ati ibyo ashoboye nanje no bishobora, ntagenda ku kazi nanje nkagenda gukora, yodandaza nkadandaza, yokora ibi nanje nkabikora. Rero menya ko mino minsi umugore wawe ari kwicara mukavugana ku kibazo kanaka, apana gutegeka. Kera abagabo ba kera yarashika mu rugo akavuga ati bigenda uko, hama umugore nawe agaca kuma amashi, cyatashimye umugore akaja mu cumba akarira canke akaja ahantu akarira, hama akagerageza kubaza umugabo wiwe bari mu gitanda. Ariko no munsi uramubwira ijambo avuga ati ibi ntibishoboka, agahagarara imbere y'abantu avuga ati wa mugabo we ibi ntibishoboka, ndavuze ntibishoboka. Rero menya ko mwino minsi ingingo yose ukwiye gufata, naho mwamugiye kubana n'umuntu, menya ko ibintu byose muzokwicara mukabivuganako, nawe agatanga iciyumviro ciwe. Ikintu ca kabiri ukwiye kumenya cyangwa ukwiye gukora nk'umuntu w'umugabo, menya guhanga udusha, menya kumukorera ibintu bishasha. Aha ngira mvuge ku kintu kiraba abagabo, kandi ikintu kimeze nkaho ari umuco. Mu muco w'abagabo biragoye yuko cyane cyane mu mabanga y'abubatse, umugore abwira umugabo ati uri kubikora nabi cyangwa ibintu bimeze neza. Ariko ico womenya coco, umugore ubu iyo bikoze nabi agenda kurondera abamukorera neza. Rero menya yuko iyi nazo ari inshingano z'urugo rwawe, menya gukora ibi bintu neza, ibyo cyaza uvyige, kugira ngo nibura ushobore gutuma umugore wawe atiyumvira abandi bantu. Iki kintu abantu benshi turacirengagiza, iki kintu abantu benshi tugifata ari ikintu gisanzwe, ariko iyo wicaye ukaraba neza canke ukiyumvira, aba bantu canke aba bagore babona vyinshi, kuba haraje internet, aya matelefone, aya maki, babona vyinshi, bayaga kenshi. Kera umugore kugira ahure n'uwundi bamanza gufata umunsi bagahura bakaganira, ariko no munsi umwe abayica mu cumba ciwe undi mu cumba ciwe, bakaja kuri telefone bakavugana ingene ibintu bimeze, rimwe bakarungikirana ama video, rimwe bakavugana n'ibindi bintu abantu tutazi. Wowe rero washika ata makuru ufise, ugasanga ibintu byose uri kubikora nabi canke ugasanga muri kubikora nkuko abishaka. Iki ni ikintu cyo kumenya nk'umuntu w'umugabo ingene ukwiye gukora ibintu vyawe. Ikintu ca gatatu kirakomeye cyane ku bagore canke ku bakobwa b'iki gihe. Wowe mugabo nimba ufise umugore wawe ukaba
ata munsi n'umwe uramusohokana, akaba ata munsi n'umwe uramutwara no kukadirisha ati tugende ndakugurire kamwe, menya yuko bigoye ku bagore bino minsi ko mushobora kurambana, canke naho mworambana menya yuko bigoye cyane ko adashobora kugucamwo, kubera ko abagore bubu baraba amarezo sosio, barabwirana, barabona abandi bakobwa bari kumwe batararongorwa aho basohokera, aho baguma baje. Rero wowe mugabo nimba ushaka guha agaciro umugore wawe, canke nimba ushaka yuko umugore wawe akubona nk'igitangaza, gerageza nawe umusohokane, uvuga ati uyu munsi ndagusohokana, ufate umwanya mugende, mbere n'ibisabwa uvuga ati uyu munsi turagiye turarayo, iyo tugiye turarayo, kugira ngo bya bindi yumva hanze, bya bindi abonana abandi bantu, bya bindi haramubwira ngo urumva ngo turaye muri hoteli bigende kunuku nawe yumve ingene bimeze, parce que abagore n'abantu iyo bumvise ikintu gishasha bashaka kukigerageza. Rero nimba baramutwaye ugasanga abandi bamubwira ati twaragiye turasohoka, batuja ku musenyi dukora ibi n'ibi, hama tugira gute turarayo bigenda uku, nawe nihaza umusore canke haza undi muntu abimupropoza, izuba rimwe kabiri gatatu hama irya kane yumve yo bigerageza, yumve ingene bimeze. Aho ni mu gihe nk'ubu ushitse ku kantu mutariko murahuriza ko hari gaca avuga ati na kare hari umuntu yampropoje ko twojana, kare nigire numve ingene bimeze. Rero nawe nk'umuntu w'umugabo ba creative nawe uvuga ati reka nje umugore wanje ndamusohokane basi rimwe, naho atoba ahantu hatari bivanye n'uburyo ufise, mugabo ukavuga ati tugende hajya ku kadirisha ndakugurira agafana wumve ingene bimeze. Niki ni ikintu c'ingirakamaro gituma umuntu canke umugore yumva yuko yubashwe canke akunzwe mwino minsi kurusha ibindi bintu vyose. Kumusohokana, kumugurira impuzu canke kumugira utuntu dushasha, aba yumva yuko umenga aratese, kandi ukagerageza kumukorera ibintu bituma abandi bantu babona ko akunzwe, nico abagore bakunda. Nimba rero ufise umugore wawe, gerageza ube creative, gerageza gire umwanya, umuha umwanya, kubera yuko nutamuha umwanya abandi bantu bazomuha, amatelefone azoyamuha, azohurira ko n'abandi bantu bamubwira ibyo bamubwira kugira ngo yumve yuko akunzwe, cyangwa kugira ngo yumve yuko nawe ari umuntu agezweho, kubera ko ikintu ca mbere umukobwa canke umugore adakunda no kumubwira ko ashaje, canke no gushaka kutamukorera ibintu akavuga ati wewe ntavyo no gukorera, wewe urashaje. Ikintu kiramubabaza cyane, yumva rero umuntu amubwira ati eba wewe uracari muto, wewe biracameze neza, azokumva yuko uyo ari wo muntu wiwe, kuko ari wo muntu amukunda. Rero nimba uri umuntu w'umugabo, menya ingene ufata umugore wawe mw'iyi generation canke mw'ibi bihe turiko turajamwo bya internet, ibi bihe cy'umuntu ashobora guhagarara akavuga ikintu kimwe kikarara kimenyekana isi yose. Mwakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Jeffrey G, mwandanye mukora subscribe, murakoze cyane.